bijya bikoresho byose nkoresha sivyo birara muhira none se kubera iki filima muhira ngo wamubona ama video zurakora prank mwana sico cyazanye Jesse navuye Ngozi nje gukora prank Uzatuma bafunga we aje kugiza ukuri je namanutse nje gukavya inzozi mfise indoto akora Chanceline ntiyagiye kwibarutsa umwana wundi mwana Chanceline wenyine afise babiri mwarabimenye nta hagati atarimwo oya kandi muri abo babiri harimwo wanje none naza raposa kugira tuze turatwara muri abo babiri harimwo wanje kora content haya ufise aya Chanceline arafise wawe Ega karabaye aratubwira tuje kumwibarutsa cyangwa ashira amafoto hagaragara dutange na actually mwemwe nk'abanyamakuru sibyo mwebwe ivyo nakazi kanyu muga nkaje nko kumva ngo nagiye mu bindi bintu bitari career ngo najanye y'amakamera ariko umuntu mwakoranye LIBERT gatuvuge buke tureke gutwenga uburenda bayese umuntu mwakoranye uriya muntu wavuze hari agashimwe yaronse hari nguvu washizemwo uriya mu mama ya mama w'inzo basa nka wewe ntari kubera iki mutagiye kumwibarutsa basi ntimutware na kamera tutagiye kumwibarutsa mutwe mutwara amaguru jewe ndaki gusubiriramo umuntu rekase muwazi ikibazo kiri simple ubwo abo muntu aba ari karabivuga ivyo bintu ari sure kandi dushino carrière ico ni kibazo kubera ko zino filme za bano banjene biwanje ndazifisemwe tushe none biratangaje rega Jesse ubwa mbere nkorera ama filme abantu bakaronka ama award uravyibuka Sabasi nutemera rega ku kazi no Sabasi namukoreye am filme yitwa Ubuzima yararonse award sivyo ayo na amateka ego wa mudamu twakorana before wa mudamu wahe wahariya suriya w'inzobe uya wa mudamu twakorana mu kazi uriya mudamu nawe ni cinema yaronse agashimwe namukorera ama movies menshi aronka ama award hari n'umuji w'Ingozi yitwa Deo nawe nyene namukoreye movie aronka award Deo cyandamubona none se aho se nariba ahubwo bari bakwiye kumenya neza aho usanga kuva ico gihe hatangwa ama award mwari muzinanye n'abazitanga no wanashaka ndakubwire je bugiye ubona ndajwe ishinga n'ama award hajya urabindaje ishinga je ndajwe ishinga no gukora ibintu vyiza parce que jewe yes ndabaramukije abakunzi ba Star TV muva mukagera ndazi ko muri benshi mudukurikirana ndetse mwana dukunje muduha amazina baduhaye muduha n'amazina ndetse twihaye murakonfirma muravuga ati ko muri umuntu arashobora kuyiha izina akitandi ku kazi kumba atakazagira ahubwo je kwitandi ku kazi mukabona yuko ndabikwire urumva ayo yose nimwe mwayaduhaye amazina nje ni Star Boy the Ship Mr Recorder Mr Meat Mr Kimararungu Mr Loving Town ubeshi Mr Dorabo umukozi wo munzu Mr Fashara fashijwe all the way from Burundi East Africa ndetse no kwisi yose I like to support everybody in our country I love you too if you love me if you don't I don't care for that support my job only avant de gagner la guerre extérieure vous devez gagner celle de l'intérieur nous devons gagner de l'intérieur et puis si tu gagnes la guerre à l'extérieur kumbure byose bigene neza cyane mugambwa Star TV ndi kumwe ni cyamamare iyo ndi kumwe n'uno muntu bandi kumwe ni cinema yo mu Burundi bandi kumwe na creation nyinshi zitandukanye zo muri cinema yo mu Burundi sinababwiye ko ari nimero ya mbere mu Burundi anozo nteza abantu Yesu amaze kwandika cinema nyinshi zitandukanye amaze no gukosora cinema nyinshi zanditswe ariko agashiramwo byinshi bitandukanye agaterera ndetse na cinema zikagira kure amaze gusohora abantu benshi batandukanye bwa bumenyi bwa rukaratasi ariko benshi bibaza ko rukaratasi ariko ari ubumenyi bwa harindani akunze kuvuga ati bino bikaratasi ndabahaye ushaka wona gitabura mu rugo cyangwa ukagikubitamwe ibaji kubera ko tumaze kubona amabirete tekera nk'umunyu tumaze kubona amabirete menshi watekeramwe amandazi cyangwa umunyu yakunze kuvuga ati kino kintu ndabahaye n'igipapuro ahubwo ivyo nabahaye biri mu mutwe wanyu nivyo ngira kamaro rero bamwita NSORO LIBERT iradukunda amaze gukora byinshi bitandukanye amaze gusora abanyeshuri benshi batandukanye guys no munsi bariko barabikora neza ikindyohera nuko yigisha abo yigishije n'abakigisha abandi canke bakazana ikorwa vyayo ivyo bize kubera kuno munsi hari abantu twize
ibintu vya science ariko no munsi twibereye he turiko turaropora tikorera ikiyeri hari abantu twize ibintu vya science turiko turaropora ariko abantu yigishije uno munsi barakreye imbuga zabo uno munsi barazanye vyinshi bitandukanye na cyane bivanye na bwa bumenyi baronka so reka rero tumwakire ku yindi ncuro tukunze korana cyane ariko twari tumaze igihe tudakorana musaza yari yarankwefye sha oya shana ko wigiriye Uganda no kurahe nagiye Uganda sanga abantu bita abanyenkore sanga ari benshi cyane ugatanga ibyo sanga bamfashe oya cyane babwiye ati burya je ndi umukozi w'Imana i Burundi je bareko seho ugamba ki nababwiye ati burya je nubwo je niko ndibaza Starboy ugeze wakoresha ururimi nakoresha naravanga nababwiye ati je ndi umuntu wa East Africa ndakubitamo igiswahili n'icyongereza bivanganya byose n'ikiganda duke urazi ugambere jewe nkitangura kubi Uganda kwera ko nayo nishimiye ngo icyongereza ndakivuga ujye naje gusanga ururimi rw'aho abantu bavuga bisa kurumenya kuko wacu usanga je ibintu byinshi nk'ubu ngiye kugura baranzimba bategeza kubera ko n'umuntu katavuga ururimi rw'iwacu ko riko safisi inota ya n'amadolari ako kuzi icyongereza kutakubita icyongereza nyine nico banzimbiramo kuko kenshi iyo uvuze icyongereza bahita batangura kubona uri mu Ethiopia urumuki ntashaka kukubara nk'umuntu ho ngaha hafi so ashaka kubona mu inoti rero byabaye ngombwa ko nza ndigura Uganda rupfuye nkafuma mvanga you know how are you man njagarompe simanyi something jagara kumanya oro gake ngenda nikuye more nibaza kare nawe riko wabigenda je nyishikari abambwiye ati ngo ari restaurant y'abakongomani ndavuga ati abakongomani ku giswahili ndakubita ikanigire muri restaurant y'abakongomani byo kujya ntibanzimba mbona nico ciza hariyo n'amarestaurant y'abarundi abaki usanga umva hari abantu benshi tu hari abantu benshi batandukanye biroroshe cyane kabisa aramutse kuzi wasatizi Ewana je ko nenda gukumbuye man patikira ari wewe n'abafana bawe abagukurikira kuko still burya abafana turabasangiye bro turabasangiye twese dukora ibintu tubihereza abarundi tubihereza isi so niwo mwanya rero ngo ndabaramutse mwari muraho kuri LIBERT n'inzobe yabaye nyinshi nivyo iyo niyo mbona atari imwe nza ku editinga mu kiganiro ega tura turi kumwe na LIBERT iradukunda nibaza ko uno munsi urukirore cy'abantu benshi sivuze cya kirore twirabamwo tashobora kuraba umuntu bujya akora tukavuga ati kwera iki tutoba nkoje sure mbo nanje ariko ndabikesha abandi bantu bari vyirore byanje you know buri umuntu wese agirisha ashobora gutanga kandi iyo uhabwa cyane nawe uronka byinshi byo gutanga rero je nishimira ko ici Imana yanshizemwo yampaye no kugikoresha ndakora ndatanga ubwo bumenyi yampaye turiko turakora amafilm ariko araryoha Feruje irimo 100% academy 100% academy niko no bivuga vraiment nandi mafilme menshi tugenda dukora nizera neza ariko ari umugisha n'umugisha kabisa kubera ko uno munsi novuga ko atari vya bose kugira wigisha umuntu nawe ageze applique ivyo wamwigishije si vya bose haro nabo twabonye nabo basinyisha ugasanga ntibigeze bakora ugasanga ni showbiz ugasanga biraba fait je ikintu nkunda gukunda je sinkunda kuvuga ibintu ntarabikora kenshi nkunda mvuga ibintu nabikoze ko kenshi ugiye kubwira abantu ngo ngira ibi hari gihe uri kuritega umutego kuko ejo ntuburi suyo mugabo tuvuze ivyo twakoze bari sawa je nizera neza ko rero twe turi no mwanya mwiza wo gukora ubu turi mwanya mwiza wo gufata bwa bumenyi tubukoresha hanyuma abanyagihugu binezere kabisa to do something professional ufise n'impano no gukora ikintu nk'umunyempano ariko atari professional biratandukanye very different wanashaka impano nivyo irafise uruhara ariko ntiyihagije kwera ko ico kintu uvuze nico hari umuntu ashobora kwizera impano gusa akinyora ko impano ikeneye impano ni nk'imbuto urubuto iyo rutaronse ivu ryiza umwavu kumbure rumere ntirumera rukomeza rurubuto kandi ruca down ruruma rero ni impano irakeneye rero buno bumenyi kuyivomerera here and there naco gituma nkunda nk'akarorero nkawe urugendo wakoze in Uganda hari ikintu gwakwigishije kuri career kabisa cyane gose you learn hari ikintu wize kugira ngo kuri career wakwera ko when you meet with other people so you get other experiences nico rero ciza rero cyo gufata impano ukayiranda professional ushira nk'ubumenyi cyane wigira ku bantu batandukanye uno munsi novuga yuko gukora ikintu as a professional
no gukora ikintu kuba uri umunyempano tumaze kubona ko biza gutuma za cinema hari abantu baguma bari hariya n'abandi bari hajya ariko kuri LIBERT iradukunda yaravuze ati mfise impano ndashobora kuba professional mu kintu kanaka urafata ya Burundi Film Academy uradutamwe i Burundi uradutamwo nk'ishuri bavuga no turi kuri promotion kangahe ya gatandatu already tugira twakiri ya gatandatu no munsi neza na neza uwo mwanya nyene tuvugana abakunzi ba Star TV bagira bakire iyindi promotion iyo uri kuri valorize kuvaloriza reka nabivuge ni navyo yes izi manu zenya yose amaze guhaca ama promotion yose amaze guhaca hariho promotion yakunezereye kuruta yindi kuri LIBERT ni ya tumaze kubona kira promotion yamivamwe umwigeme agatwika mwana agakubita wari kugenda utavuze abigeme ko numva ngo wabamaze abana banje nzokwiyica ariko kubera iki none ari amakuru mfise kubera iki satani yaje kubesha Eva atabesha Adamu ari amakuru mfise uti ndabarembeje ari amakuru mfise nguri kuranyonera ariko wapirika mu majambo hari ikintu navuze ati hari umuntu yari yavuze ngo je nafunzwe yavuga ati ubwo busho bwo gufungwa ku munwa ko bwabaye bwinshi wewe kandi sha nace ndababwira ati ubwo busho bwo gufungwa ku munwa ari ubwo gwira bugwire ariko ubwo kunjya abana ku munwa ari bigwira oya nabikora agenda ya twabiyemeye oya reka je ndisazi urashaje je ndisazi rero ubona ko ndi umurezi oja kutishaho amatora bari reka dusubire ku kibazo actually ari warumba jiji kijanye n'amapromotion mu bijanye n'amapromotion kuko twabonye kuri promotion ya mbere hari abantu bagaragaye cyane baratwika promotion ya kabiri baragaragara uko nyene ya gatatu yaheruka twarabonye Rina no Musa aratwika uno musi rero haro bita Chanceline nawe naratwika tugiye mu yindi promotion muri promotion zose zimaze kuguca imbere iyo umwigisha uravuga ati ino promotion vraiment no kwishitwa amatwa bibonye hari usanga promotion irimo abantu b'injeni abantu babi cyane kuri wowe umaze kugira ikintu bita kuvaloriza ibintu mbongiye kuvaloriza abo bantu nza gusanga mu bisanzwe jewe nivyo promotion ntizagiye ziba active kumwe ariko byose byategwa nibihe imwe yose yevuriwemo ko nka promotion ya mbere yo niho twari tugitangura kuko academy yari gitangura ko burya uko ibintu genda bibandanya niko urazi intangiragoye niko ibintu bigenda sometimes byevuriwa ugenda ugira na experience yabo bantu kuntu baza na mindset kwera ko aburya abantu si birobo we ntubagenza uko ushaka ahubwo bajana uko nabo baje babishaka rero promotion ya mbere ifite ukuntu yari iteye ariko promotion uvuga yakoze cyane kuruta abandi burya ni promotion ya gatatu promotion ya gatatu barakoze cyane irimo ba Chance irimo ba Lucky irimo ba Christine Rina mu ya mbere Rina mu ya mbere ni nawe nsigaranye ahubwo niwe nsigaranye niwe mu productrice nsigaranye mu ya mbere abandi bose they went abandi bose baragize abandi bamwe byose bagiye bagura n'ingorane kitero media bararwani so rero gatatu impamvu gatatu kane gatanu zari promotion nziza wanashaka ico gihe narije urabizi academy gitangura harabaye ibintu by'ama challenge uravyibuka hagere twari kuri promotion ya kabiri tuva ku ya mbere ja ku ya kabiri so urumva ko iyo turi mu magume ni nk'abana bariko barakorera muri Kongo no mwaka hari abajana nabariya arabajana hariya bari destabiliser tu vois mais iyo hari amahoro rero hari donc umurongo mwiza line nziza niyo naho evolution ciza cyo tumare ni ya gatatu absolutely cyo tumare ni ya gatatu niyo yagiye influencer ni ya kane ni ya gatanu twizera neza ko rero this time n'abazokurikira bizogenda kuba ari byiza ya gatatu kandi nabonye no muri Feruje ni wowe ahubwo Feruje promotion ya gatatu ahubwo niyigize Feruje ubundi abenshi cyane bari muri Feruje n'abatari muri Feruje bagiye gukora amafilme menshi ziza za Barina za bande za Etat Civile ziratwara ubushimwe butandukanye kawaida ariko mamanzu duhe histoire gato aho twabonye umwigeme wawe yagiye ngo yambaye za kamba mbiri zande atazi uko aza kuronka agashimwe ntavyarazi na je ntavyo narinze oya byabaye imbere surprise andi wowe numva ngo urimwe mu bantu hari no jewe muri festival ndi mu partenaire mba ndi muri couverture médiatique mba biragabuye hariho abaza abajejwe programmation abo barukwabo hari abajejwe couverture médiatique abo nico gisata je mba ndimo hariho n'abajejwe rero le jury abajiri aba muri jiri twebwe tuba turi kumwe nivyo ujya munsi nimba je ndagenda nkagenda nkakora
mbo simvuga akazi kose mugabo je nkora ibintu byose bijanye na multimedia niba ari ama video d'habillage gupanga ibintu byose biri muri multimedia byose na couverture médiatique ni jemba ndabijejwe ariko rero nta na hamwe nza guhurira n'abantu baza kuba bari muri jiri ko bari muri jiri nindi category tutigera tunabona twe tuza kubabona n'ujya munsi nyene ntuba tuza barimo donc abo rero sinari kumenya ibiza kuba ahubwo gusa narashitseyo ndiko ndakora ama video d'habillage kwera ko harimo filme yiwe none nibutse navuga ati ubwo linarazi yuko no musari finale cenda mu telefone ambwira ati Rina wamenye ko ari finale kuko narafuwa passe hariyo filme yiwe yitwa Cynthia yagiyeyo si ndamubona ndamubona nta award ya Ronse mu mwaka waheruka yari muri promotion ya mbere nawe nyene ya mbere rero Rina munyacankuzo umucankazo rero ubu rero Rina niwe yajyanyeyo son film et puis le film a cartonné je hari ivyo narinzi nawe nyene byaramutunguye kabisa nimwe namye mvuga ati gukora ikintu as a professional hariho ubumenyi uzo aba abantu gasanga abantu nabo bararonse buriya bumenyi numva shaka kumenya nka Soro abanyeshuri bawe nta myaka myinshi bamaze kandi ugerageje kubara bakusura ni bato ariko mu mutwe bivanye n'ibintu maze kubaha baramaze gukura mu mutwe umaze kubona nka Soro uri mu kibanza hari aba actrice bakomeye hari abantu banditse amasinema nubwo ko bafise igikundira ariko ushobora kugira igikundira ariko atabikogwa ufise byiza no musize turatandukanya kubaho nk'umunyakazi uza abantu bafise igikundira ngo we ngusigaye utumerera nabo bakinyi bafite oya je udekonye ndakubita kabisa ndagukubita inkoni yo kumunwa ndagusanga mu rugo hariho rero gukora akazi ugasanga ufise igikundiro atacu ufise ariko no kugira igikundiro hari icyo ufise kubona umwana wareze ndavuga mu kazi kubera ko mvuze ko ari wareze kubera ko ibintu byose bimurimo ne wabimuteyemwo ashobora kuba yaraje afise impano ariko ari ibintu byinshi hari ico hari contribution yanje birimo nivyo kubona nka wowe nka Soro uri cyane mu kibanza abonye umwana munyagitega umwana wabonye aza nk'inzobe mbese je wibaza ngo nari nicaye ahubwo nari ko ndafiri niyambari yinjire wari mu kazi uri kura filime umwana wawe baramuhamagaye kugashimwe ka mbere aka kabiri n'aka gatatu Soro aho wari uri wihaye imaji yahe na cancane gukira ikintu bita nka Burundi Film Academy ukabona kumbure hariho imbuto ziriko ziramera man you know ikintu ca mbere nawe uko niyumva nawe wovyumva uba wumva uri fier uryohewe no kuba icya mbere umva ati iki kintu ca mbere canyigishije canke canezereyemwo nukubona atari na agenda ironse sivyo ironse umunyeshure wanje ico cerekana ko vya bintu birashoboka ko umuntu ashobora donc byerekana ko ntariko ndahenda abantu urabitegera kuri serie kubera urashobora nk'ubundi ufate nkaho ndakwigishije ikimekanisi wagenda ugakora imodoka y'umuntu ntikire sivyo bakavuga ngo wigishijwe nande uriya muntu yakwigishije niwe yarakubeshe ntavyazi ariko ukoze imodoka y'umuntu noneho umuntu akabwira ati wamufundiwe urarenze ukoze imodoka neza cyane kuruta abandi bose iba ari pride ku muntu yakwigishije rero je numva ko at least ivyo natanze byagize free nziza hama ikindi naco ni motivation ku bandi biragaragaza ko so niba ari na byarakunze nabandi vyokunda kandi ahubwo niba byanakundiye festival vyo nakundira no muri Burkina Faso kabisa vyo nakundira no muri Cameroon no muri Ghana tube international niyo idea rero ncangira misanze je nk'ubu urumva ko babankuye mu kazi jene no wumva noba nkija guhiganwa muri festival kandi hari abanyeshuri so ubwo rero uje ngomba gushifting ngomba nanje guca participate twabonye application dandazi do not ni cyakunze cyane cyaraciyemo turindiriye akantu gato cyane gusa gato cyane ka license gato cyane noneho cyo rutangura dukora so no kuvuga ngo rero ryari shema ryari novuga ngo iteka mwabantu mwe rero mushaka gukina cinema as a professional mwabantu mwe muri ko murakina cinema mutaraba ba professional twaje kurondera ubumenyi kwa LIBERT twaje kandi ngo mwakira bose nta muntu rumwe ahubwo noneho ubu ngomba kuzona bikora Imana ifashije kuko iki kintu c'ubumenyi ntabwo ari kugira ngo jewe LIBERT ngaragare no kugira ngo cinema ndundi ihindure look ihindure logo parce que kamera zose zirafilma ariko zifilmike mbega nindayikoresha nindayikoresha wowe uyikoresha urinde wowe bafilima urinde ivyo bintu muri ko munafilima nibiki aho no hari ubwenge sino nta kindi kintu filime zirahari ariko harakenewe ko haza haraba n'ikintu kimeze nka innovation tureke gukora ikintu nka content amafaranga yes sure dukora ibintu nyene passion dukora ibintu biri professional iryo jambo rya professionalism murakunda kurivuga ndarikunda naje gituma usanga ama filime yacu hari ahantu adashika
agarukira ngahe Burundi nyene kandi abanyamerika yo adusanga i Burundi urumva iyo ntambwe bisobanura rero ko ubumenyi je ndabuha valeur yo guhindura toute la carrière ibemwo innovation ibemwo professionalisme kugira ngo wanashaka n'umuntu afise ubwo bumenyi kurazi ko burya iyo atanakimufise nta nicuro ubwo bukenyi ushobora kubufise nibwo buguha ni escalier yo kugira ngo ushobore kuduga uhiga n'ubundi buri advanced nico gituma rero ubwo nifuza gukora amaforum manini nya au niveau national wo niwo bita Soro the hero muhiro that's me utizi ico ntacyo umenya ugikura utari star boy arundi murara yaronse agashimwe yasime nta gashimwe yaronse murara estime genda mwita umurara mukazi murara waje hano murara mubi uziko Haje nta bintu yaronse bya sound ibintu nk'ivyo ari agashimwe menga yaronse ufite reka ndabigusobanurira iriya filime eta civile je ni en fait ce que turi teamwork iriya filime eta civile yaronse ubushimwe bwaronse Irina sivyo ariko ijya filime yakinywemo jewe urabizi ko casting ndimwo estimarimwo chance arimwo nuvuga ngo twe natwe contribution yacu hajya bugirimo uriko urabitegera niba hari abariko barafilma burya bagena bo nyene barimwo parce qu'on a eu le meilleur montage ntushobora kuronka montage nziza udafise ama image meza kandi byose ntushobora kuvyikorera sivyo byose abari toute une équipe rero twebwe iba ari pride kuri twebwe ntituraba ngo ni naka canka ni naka twebwe burya Burundi Film Academy nubwo ho bumwe gusa twese tuba turonse prize kabisa bisigura ko buriya bushimwe butangwa muri festival buri muntu wese aba yaronse invitation ati burya uraza ko canke haje abantu babashizeho cinema abajanye amafilme nibo bajayo kuko festival wanashaka nubwo abantu bamwe bayikritika hariho nabidoga ngo amasinema yabo ngo bayatanze ngo bace bashira muri poubelle we nese nakubariye ko hariyo kategori z'amafilme amafilme ari artistique n'amafilme ari commercial na foto artistique akabona foto ko kamera siringa uvuga ngo hari muri festival haza amafilme ari artistique nico agabanye content irumva uragenda muri quartier ukabona abafana ngo bakundibe ugahita babakubita waheza kuba iyo filime y'abafana ugacabongira ngo yijanye ngo na Leonce azoyemera kwera ko wewe wizere ngo abafana barakuvuze cyane uba wiyumvira ngo na Leonce ari mu bafana ekareka bajya n'aba professionnel barabira ibintu muri angle artistique nico gituma rero jenezera ko festival kuva tutararonka nuwo yigwanye nazana ikindi kirenze festival ntayigwanye gusa ahubwo nawe nazana ikindi abavuze ati ngo LIBERT kubera arimwo wacha henga meje ngo tuzobona ngo chance umugore wiwe kamani muri Feruji kamani henga azokara none basi nkubazi reka bararemvye reka basi nkubazi umuntu reka basi nkubazi ikibazo kiri simple ubwo abo muntu aba ari karabivuga ivyo bintu ari sure kandi ushino carrière ico ni kibazo kubera ko zino filme za bano banjene biwanje ndazifisemwe tushe none biratangaje rega Jesu ubwa mbere nkorera amafilme abantu bakaronka ama award uravyibuka Sabas nutemera rega ku kazi no Sabas namukoreye ya filme yitwa ubuzima yararonse award sivyo ayo na amateka ego wa mudamu twakorana before wa mudamu wahe wahariya suriya w'inzobe uya wa mudamu twakorana mu kazi uriya mudamu nawe ni cinema yaronse agashimwe namukorera ama movies menshi aronka ama award hari n'umuji w'ingozi yitwa Deo nawe nyene namukoreye movie aronka award Deo cyandamubona none se aho se nariba ahubwo bari bakwiye kumenya neza aho usanga kuva ico gihe hatangwa ama award mwari muzinanye n'abazitanga no wanashaka ndakubwire je buryo ubona ndajwe ishinga n'ama award hajya urajishinga niki je ndajwe ishinga no gukora ibintu vyiza parce que jewe nka award je ukubwanje kandi akubwire nk'ikintu starboy award ntiyari kwiye guhangayikisha umuntu kuko award ntabwo iyo baguhaye award buryo ubundi philosophy ya award baba kubwiye kora cyane so kuvuga ngo baraguhembyura umukozi ahubwo baba baguhaye motivation abenshi bararonsa ama award rimwe ntibasubira ariko jewe buriya ziya award zose ubona abantu baba baronse mfise mu tushe yanje ziba ari izanje numva ko umufundi zawe nubundi none umufundi ntaba ari jewe kenshi ibintu tumaze kubona bigaragara iyo umuntu aronse agashimwe hari umuntu yamwigisha avuga ati agashimwe sakanje ucuha credit umuntu kandi ariko biranumvikana ku bantu bafise umutima w'ubuntu no muri Hollywood aba bagabo bakomeye cyane iyo baronse ama award awanashaka renze barashimira abantu kandi umuntu kenshi bakunda gushimira aba director nashobora kuburamo urabyumva nico gituma rero jewe numva ivyo ni vyiyumviro by'abantu bakiri cheap
kwiyumvira ngo habayemwo maguya ahubwo no ahubwo ni wige kuki je ntayironse peut-être uriya muntu hari ikintu yakoze utakoze kabisa so go forward kuko je mfise abakinyi b'abahinga hari kibazo nkunze kumva kuri bari abantu bakora amasinema bakora content kugira birongera amaviews bibaye ngombwa n'amaprank bagakubita urumva nkunze kumva bavuga ati si je ndabivuze ariko kuvuga abantu nta muntu navuze izina yego nkunze kumva bavuga bamwe ukasanga ariko ari doga ngo umuntu afata ngo video ngo je ngo yamfashe nabi nguriya ngo yamufashe fresh hari muri Burundi Film Academy cyo kibazo nishigera kihaba je ngo yampaye image erega none twebwe erega ntidutomboze no n'amavareri birazwi shutter speed ni kangahe ouverture ni kangahe style d'image ni yihe uri ufise ama frame angahe nivyo biharuro nta kuvuga numva ngo yampaye image itariyo gutangwa image itariyo kandi yanyononye kandi ari ku isoko ntibibaho egara abantu tuba turi ku isoko mane se mudufata neza ku isoko badandaza turi kudandaza ubwo rero urumva ko bari muri commerce sinama nabikubariye tuba turi kudandaza sinema hari umuntu yambwiye ati kubera iki namwe Burundi Film Academy mutajanye kamera muje gukora content zaheze muje hariya Kwibarutsa ndakuye nk'akarore content ni nyinshi indira nkubwira uzi nk'abantu bavutse no munsi oya biratandukanye gute harabavuka bikagaragara tukabimenya n'abavuka ntitubimenye abatamenyekanye rero ntibaba bavutse aba bavutse none se kuki muhitamwo ngo hari abantu bagomba kumenyekana umuntu wese urabona nibinkunda kubwira abantu sometimes niba turi muri career tutayivanga n'ubuzima bw'amaranga mutima je urabona West Boy ako kantu turacyakari basi Star Boy tuvuga n'ukuri we nturi G yanje ndaza muri anniversary yawe oya mu minsi mikuru yose umaze gukora urambonayo Star Boy ndakwanga oya twibaniye neza none so hari igihe rero dufata ibintu bitari bifise umumaro bikaba ari byo duhaka kamera hari igihe twari kwibaza ati Burundi Film Academy kumbure ari gufata kamera igaterura igafata wa mu cameraman afata image neza na Chanceline hari yuri ya mwana mwiza tukagenda na content hariya twe ntabwo turi mu content turi muri career niba ari filme tugira Kwibarutsa mugenzi wacu kamera yanje nshobora kwaka atari filme igira ituruno none basi nkubaze kamera sigenda zitunze mutagiye Kwibarutsa simfise amakamera arenga imwe wiuno nimutujyanira wumviriza Star Boy bijya bikoresho byose nkoresha sivyo birara muhira none se kubera iki nti filima muhira ngo wamubona ama video zurakora prank mwana sico cyazanye Jesse navuye Ngozi nje gukora prank Uzatuma bafunga we aje kugiza ukuri je namanutse nje gukavya inzozi mfise indoro akora Chanceline ntiyagiye Kwibarutsa umwana undi mwana Chanceline wenyine afise babiri mwarabimenye hano abantu hagati atarimwo oya kandi muri abo babiri harimwo wanje none naza raposa kugira tuze turatwara muri abo babiri harimwo wanje kora content haya ufise aya Chanceline arafise wawe ega karabaye aratubwira tuje kumwibarutsa cyangwa ashira amafoto agaragara dutange na actually mwemwe nk'abanyamakuru sibyo mwebwe ivyo nakazi kanyu muganka je nko kumva ngo nagiye mu bindi bintu bitari career ngo najanye n'amakamera ariko umuntu mwakoranye LIBERT gatuvuge buke tureke gutwenga uburenda bayese umuntu mwakoranye uriya muntu wavuze hari agashimwe yaronse hari nguvu washizemwo uriya mu mama ya mama w'inzo basa nka wewe ntari kubera iki mutagiye kumwibarutsa basi ntimutware na kamera tutagiye kumwibarutsa mutwe mutwara amaguru jewe ndakigusubiriramo hano ibujumbura ndahamanuka namanutse mfise gahunda ntabwo ari ivyo gahunda yawe ntushaka ko bayisubiza inyuma oya gahunda yanje no gukora je hari ibintu hari indoto mfise zirenze utwo tuntu ivyo ndamutse ndanabikora ntabwo ari ibintu bya social media ko je ndafise rega n'inshuti nyinshi nja kuramutsa unatwara kamera ugakora content kandi zikomeye zinamfasha ubuzima kuko ujya numwe mu bantu mwe mwamenye mugasoho nari nkivuka hari abandi bantu twarakoranye kuva kera none kubera ikibobo mutambaza ngo kuki so me I focus on my job ham bitarimo job ujya nta na 40 fatwa ifoto vuga ati je nimunshiremwo opo wako kuja mu rubanza wambaye je n'ubudusohokanye Star Boy none Star Boy ntitwirwa na gym urambona ifoto yanje ndi muri gym kutayipostingara si byo mba ndimo jumva ifoto yanje igomba kuba iri pro igomba kuba ari yakazi iba yatari yakazi naho igomba kuba ari evenement
basi nubashe ikomeye kabisa y'agaciro muga ahantu hose ngiye amakamera ahantu hose ngiye no ntabwo biri muri gahunda zanje wavyumvise nta mutima mubu hari muri Burundi Film Academy oya nabahaye urugero kuri wewe wese burya sabo wewe turafitanye ifoto ibanze we nta foto yanje nawe dufise ariko sha na estime umenga ni imwe hariyo dufitane na estime imwe hariyo dufitane na estime kandi naho nyene ishobora kuba yafashwe turiko turigira tutabipanze uje sindi umuntu w'amafoto wapi okay abumva bumvise wanyuzwe twanyuzwe gahoro gahoro kare sewe ariko kuri je nshobora kuba nanyuzwe abandi batanyuzwe so no musi tugiye muri yindi promotion kumburereka kugira dukoresha umwanya umwete dusige inzira amavuta kwera ko nabonye yuko abantu baje kwiyandikisha baje ku bwinshi abajene beza cyane abajene bafise inguvu abajene dushobora kubona muri karate hariya muri action hariya kwa estime ibintu bikagenda neza cyane so uno musi muri sabo bona ntafise abakobwa beza gasi ndababona rabari ya rugo ndabakora ko numviriza oya buraba gusa nababonye gira ico ubwira abantu ko bakobwa bandi imibiri yabo ko ari y'abakobwa ubonye abakobwa bameze gute abakobwa beza arimwe abitandiye ja ko batazobanyagiriza ubundi ndakunda umuntu anyagiriza hendera abanyamakuru bacu naho musamaje nkunda umuntu anyagiriza ku munwa sha umuntu anyagiriza ku munwa siwe wireme ndamukunda vyatari ntaco siwe wireme ariko mutamvuze umva nanje no menya ko ndiho ni mumvuge stabo uze wongere ko kujya intro yawe zushire ko the king of ladies yes kukana ndakagushiriye king of ladies sinababwiye ko yose bayamba ni baranye ladies gentlemen ayesi uno munsi tugiye muri promotion novuga ikurikira ikintu gitandukanye n'izindi promotion tugiye kubona n'icya kubera ko no munsi imyaka ukigenda niko hazamwe ibindi ikindi kibazo cyagikurikira mbega koko bari abambere nimba hari ibintu tugenda turunguka mu zindi promotion bari abambere barenganye ico kintu twungura ku zindi promotion birashika tukakibabwiraho nabo kumbure nivo zabo zigume ziri kumwe n'abandi bimeze gute ikibazo ciza cyane iyoyo iyi promotion iri special niko no nabivuga kubera ko ije dufise indi migambi turiko turakora ko Starboy je uko imisi genda ihera muzogenda mubona ikindi kintu ginaginduka muri Burundi Film Academy kubera ko byo twabijemwo dufise vision hari ibintu dushaka gukora naco gituma rero bano bafise indi mission itandukanye n'iyabandi bose burya naco gituma rero je sinkunda kuvuga ibintu bitara ni mu biha amaso tubiha amaso gusa nizeye neza ko byose turi kuri gahunda yo kubaka ino industry duheshe n'iteka igihugu cacu ariko ari kinini kibazo nabajije iyo bishise mu karunuvera ikintu mu gihe abambere mutakibahaye biragenda gute baragiprofita cyane twe dukorera hamwe distance atandukanye nivyo ariko dufise umuryango umwe witwa Burundi Film Academy ko Burundi Film Academy nizo promotion zose rero twama dufise ama assemblée générale aho tuvuganira ibintu nuno munsi nyene uza gusanga ari benshi burya assemblée générale za kubiri ngaha bose baza ko bari ngaha so we are one team kabisa soro mu gusozera kumburereka ndagushimire cyane urakoze nakubwira ati ntucike intege nivyaba ngombwa n'umudamu zo mushire mu kazi kugira gufasha oya arafise akazi kora cyane haro wifashisha muri Burundi Film Academy kubasi mu kazi bivuge neza uwo nifashisha mu kazi uwo nifashisha mu gukora akazi niko navuze no en fait ico ndazo kivuze nawe uri blagira uriya n'umukozi wa leta afisa kandi kazi leta yamuhaye akora kijanye n'ivy'amagara y'abantu ko nivyo yize ariko second ari university n'umuganga kabisa ivyo rero biramukwiye izo bari jewe nanje niwigiye bye